urankunda? Kantore, ibi bintu bihuriye n'urukundo. Bivuge urankunda. Ibyabaye vyose byatumye n'imyitwarire itari. Urankunda ngira ico mvuga imbere yanyu mwese? Kantore, umfitiye umwana nta kindi. Niba wabona nkwitayeho nuko wari umfitiye umwana, hari kubwataniye. Reka ububeshi. Hari abatubajije bati ni abahe bakinyi batanu bakunzwe cyane mu Burundi? Ni abahe bakinyi batanu bakunzwe cyane gusumba abandi mu Burundi muri 2026? Ariko bitavuze ko abandi badakina neza, bitavuze ko abandi batitwara neza. Aba nibo bakinyi batanu muri filime ndundi bavyitwaramo neza gusumba abandi. Aba nibo bakinyi batanu mu Burundi bakunzwe gusumba abandi. Gumana nanje. Turatangurira mu kibanza ca gatanu tumanuka mu kibanza ca mbere. Gumana nanje ubashe kumenya ngo ninde wa mbere, ninde wa gatanu, ninde wa kane. Aba bose ndavuze ngo babikina neza kandi hari n'abandi babikina neza, ariko muri no mwaka wa 2026 ngaba bakunzwe cyane gusumba abandi. Mu kibanza ca gatanu turasanga uyu mukobwa ariwe Iveti. Uyu Iveti bamwita Iveti Kanyana, niwe mukinyi wa mbere ariko arabikina neza kandi cyane. Mu gice kibanza ca gatanu acitwaramo neza, ariko araboneka muri filime ziriko ziraduga cyane nka Akamuna, filime iyo kwa Fanira Vine. Uyu numwe mu bakinyi batwenza kandi cyane, ugiye kumurorera akenshi ntugenda udatwenze. Mu kibanza ca kane turahasanga uyu mukinyi wacu ariwe yitwa Chanceline Niyonkuru. Uyu Chanceline Niyonkuru ni umwe mu bakinyi bakinye filime iravuma cyane ariyo yitwa Agatsirikwa Ntigahere. Uyu ni umwe mu bakinyi basanzwe bakina Aquari Batsoro. Ni umwe mu bakinyi bakina filime kandi nziza, uravye navyitwaramwo urabona ko ari umukinyi mwiza. Uyu murongozi w'amareresi urabona neza nawe ko avyitwaramo neza. Mu kibanza ca gatatu turahasanga icamamare cacu ariwe mukinyi wacu ariwe Fanny Lavine. Uyu Fanny Lavine nawe ni camamare kandi asanzwe akina neza. Fanny Lavine n'umukinyi avyitwaramo neza, asanzwe afise ikigo ciwe gihingura filime. Ni umwe mu bakinyi bitwara neza muri iyi Buja Flavor. Ugiye kuraba amaze gutahana ubushimwe bwinshi bwa best influencer. Uyu ni umwe mu bakinyi mu Burundi basanzwe batinyitse, ariko gaca wibaza ngo kubera iki yabaye wa gatatu. Ego ni umukinyi mwiza, ariko hariho abamurenze mu gukundwa. Mu kibanza ca kabiri turahasanga uyu mukinyi wacu ariwe Kado Khavere. Kado Khavere n'umukinyi mwiza amaze kuboneka mu mafilime menshi. Ayo mafilime akabonekamwo ko avumye cyane. Uyu Kado Khavere ni umwe mu bakinyi bakinye Intore Ntindi, ni umwe mu bakinyi bakinye Agatsirikwa Ntigahere. Izo filime zose zibiri ni filime mu Burundi ata filime nimwe irigereza izirenza. Uyu Kado Khavere ni umwe mu bakinyi bakubonekeye muri filime wisanga iyo filime yavumye. Ni umwe mu bakinyi bateye ubwoba kandi muri filime ndundi. Uyu mukinyi rero ahabwa ikibanza ca kabiri. Awita wibaza cyangwa ukambaza ngo none uri mu kibanza ca mbere we ninde, kubera iki, bifatiye kuki? Ko Kado Khavere nawe tumuzi nk'umukinyi abishoboye kandi akunzwe cyane mu Burundi. Ego nivyo arakunzwe kandi akina neza, ariko hariho umurenze gukundwa. Bitavuze ko ari bamusumbya gukina cyane, ariko ingabire ya Kado Khavere nayo irarenze cyane ngaha mu Burundi muri 2026. Ucumbaza ngo yakinye iki canke yakinye he? Genda murabe filime Urukundo niki yo kwa Fiko murabe ibizoyicamwo canke ivyo bari bikeka ko bizocamwo. Episode bari bamwikeka ngene aho yageze. Buri gihe bamaze imisi batamubona ikimera nk'isubiye inyuma, ariko murindire gatoya Kado Khavere banza aboneke gusa, muzosigara mwibaza ngo uyu mukobwa arimwe amadayimoni. Uyu ni umwe mu bakobwa bakunze cyane mu Burundi, ni umwe mu bakobwa bubashwe cyane muri filime. Mu kibanza ca mbere turahasanga uyu mukobwa ariwe Mireille, Mimi Mireille, ariwe yitwa
Mireille Ndayishimiye. Mireille Ndayishimiye ni camamare cacu tuzi ngaha mu Burundi eka no hanze y'igihugu, haba mu Burundi eka no mu Rwanda. Ibihugu n'ibihugu bibiri sanzwe bivuga ururimi rumwe. Ugiye kuraba Mimi Mireille urasanga ateye ubwoba cyane muri filme. Numwe mu bakobwa banyiganyije abakobwa bo mu Rwanda. Abakobwa bo mu Rwanda bari vyamamare birenze ku rugero rw'uko guhiganwa nabo vyoba arakananira abahinga. Ariko Mimi Mireille kuva ashitse mu gihugu c'u Rwanda ngo agiye gukinayo, abanyarwanda bose barajugumiye, abanyarwanda bose baramwiyegereje. Aho turatanga karorero nko muri Big Mind, turatanga karorero kwa Aisha, turatanga karorero kwa Kiramani ku macana shika nkangahe. Aho turatanga karorero nk'abakobwa ba Claudia, tugatanga karorero kuri ba Miss Nyambo, tugatanga karorero hamwe n'abandi benshi. Abo bose bahisemo kumwegera no kumwifashisha kugira ngo baduze ibikorwa byabo. Uyu mukobwa Mimi Mireille biraberera kandi bibasha kugenda neza. Reka tubashe kwibukanya ko mu Rwanda kugira ngo umukinyi wa mbere aronka amavyuzu miliyoni yabifashijwemwo n'uwo Mimi Mireille. Iyo yari filme bakinanye na Kiramani hamwe n'umukobwa yitwa Peri. Iyo filme ibasha kuba iraduga cyane mu gihugu c'u Rwanda, ibasha kugera ku rugero rwiza kandi cyane ruteye ubwoba. Urugero rwahaye abakinyi benshi bo mu Rwanda rubasha kubereka ko muri filme bishoboka kubaho, babasha kwegera bongera baja muri filme. Abanyarwanda rero babasha kutwubaha, bemere ko Uburundi bubarenze bivuye kuri umukinyi wacu ariwe Mimi Mireille. Mimi Mireille rero niwe mukinyi wa mbere atahana ikibanza ca mbere mu bakobwa bakunzwe kandi bakina neza. Bitavuze ko ari bo bonyene, ariko mu bakinyi 10 ba mbere aba nibo ba mbere mu Burundi bakunze cyane. Wewe wiyumvira canke wibaza ninde mukinyi twaba twakengereye, ninde mukinyi twaba twashize mu kibanza kitari iciwe? Tubwire muri commentaire hama tubashe kuyaga. Ndiho abagire neza tubashe kuguma hamwe mu bashinga ntahe tuzobashe kurabira hamwe ninde wa mbere, ninde wa kabiri, ninde wa gatatu mu bagabo.